turabaramukije bakunze b'ibiganiro bya Manake Burundi TV nkuko mwamaze kumva nirijwi mukambona imbere zanyu mumenye ko Ndayishimiye Emmanuel mwama mumumva kenshi nyuma ya kamera ariko ndababwira ko no munsi nahisemo kuja imbere ya kamera kuko mfise nanje uwo tuko turakorana umuhinga dasanzwe ari nyuma ya kamera Shengera Amede ariko abikora neza tuko dufashanya neza cyane turi kwiteka hotel aho ikigo Manake cari catumiwe mu mwiherero watunganijwe n'ikigo Obedeya kibicishije ubushikiranganje bw'injira y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama ubu dushaka twakire rero umubahwa Ndikumana Eveline murantunga ndabavuze izina ariko nibaza ko atari bibi reka rero tubakire mutubwire muri make mbega uwo mwiherero imisi 3 ni iki mwizemo ni kihe cizere umunyamwuga mvabwenge asanze ahurikiye mu kigo murongoye agiye kugira yogira kuva kuri no munsi bivanye n'iki no mwiherero mwari mumaze mu minsi murakoze cyane kuva igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda kuturimo haratunganijwe imyiherero biciye mu bushikiranganje bujejwe akarere k'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama uwo mwiherero ukaba ugamije kwiga ku kintu kijanye na droit d'auteur aho baraba n'ibintu bijanye na droit de propriété intellectuelle ivyo rero bikaba byose baraba ingene umunyamwuga yotera imbere baraba n'amategeko amukingira kwashikwa mu ngiro n'umutekano w'uko kwiye kugira ngo ibintu byabashe kubikora mu mutekano udasanzwe kuko kenshi usanga bavuga ngo amategeko abagenga ntibayazi ariko niryo tegeko bagomba gushira mu ngiro hama barikoreshe bikoregweko hama umunyamwuga atezwe imbere n'impano yiwe umunsi wa mbere dutangura iki cigwa nije twashoboye kuraba hama turagira icyo tubivuganye ko turahanahana ivyumviro umwe wese kumuraba hanyuma bukeye ku itariki 21 ejo haheze twarashoboye kurabira hamwe ibijanye n'umwe wese icyo yokora Obedeya turashobora kuraba icyo yokora kugira ngo iki kintu gishobora kuja mu ngiro kigenga abanyamwuga ikintu cyoteza imbere abanyamwuga ingene amategeko agenga abanyamwuga uja mu ngiro turavuga tuti Obedeya huko iki turavuga abajeje umutekano huko iki turavuga tuti abajejwe ubutungane bobo bokora iki kuko burya bose barakeneraniye ari ujeje umutekano arakeneye gukingira umunyamwuga nk'ukumwe umuntu wese akingirwa ari ujejwe amategeko arakeneye kumenya amategeko agenga umunyamwuga hamakamya ati agize intambamye muri ibi yokingirwa gute byari ibyo rero no munsi twasozera itariki 22 twashoboye gusozera umwiherero tumaze mu iyo minsi itatu twaganiriye ku bijanye n'ibyo twako turiga ko turabishimangira ko turavuga tuti tugira ico twongeye ko turabe n'uwo bayacibagiye agishireho hama tugerageze turabe ko mu minsi imbere gatoya tuja mu ngiro kugira ngo umunyamwuga wese amenye ingene bitwara mu byari karakora hanyuma turashobora kugira n'ico bita recommandation turavuga ati n'ibiki byo bikenewe byose twashoboye kubitondesha guhereye kuri leta yacu uhereye ugasubira kubajeje ubutungane ugasubira kubajejwe amategeko dusubiye no kubatwara abanyamwuga nyene baserukira abandi abo bose twari dukoranye twese turiga turabe ibikenewe turavuga icyo twakora kugira ngo ayo mategeko aje mu ngiro abanyamwuga nabo babeho bazi icyo bakorera ko kugira ngo bavaho bari bagirinde intambwe turumva ko mwarize bitari bike biboneka neza yuko akigoro gushika no munsi ka leta kadasanzwe kugira ngo bahe agateka umunyamwuga mvabwenge mbega icyo mwamye muharanira muri Manake Burundi mubona kizohava kiva mu ndoto bikaja mu ngiro urakoze icyo kamwe duharanira muri Manake kuva igihaja ahanini twaharanira ariko agateka k'umunyamwuga kokingirwa bavuga ati umunyamwuga n'umuntu nk'abandi umunyamwuga akeneye kumenya itegeko rimugenga arakeneye gukora azi yuko ikintu ciwe ariko arakora kizomubeshaho nico rero twaharanira duhiriwe duhishije ubushikiranganje buruka kuduha ico bita partenariat baramaze kunga ubucuti rero ibyo twaba twizeye yuko tugiye gukorana n'ubwo bushikiranganje bujejwe igisata c'abanyamwuga mvabwenge
bazoba bogoroye kuko twese tugiye gukora nk'uko twabivuze inyabune tugatugira inyabune twese turabe aho twoshika rero ko tumaze kunga ubwo bucuti inyanyagamenyesha yuko bigiye gushirwa mu ngiro kandi byagiyemo ingufu nyinshi twabonye ko bigomba gutanga ibikorwa ku buryo tubona umunyamwuga wo mu Burundi ateje imbere impano yiwe kugira abandi bo mu mahanga bateye imbere ku bw'impano zabo rero ko leta yacu yabifashe mu minwe turizeye nta nkeka yuko bizogenda neza nivyo mwarabiye hamwe mwize ku mategeko araba gukingira agateka k'umunyamwuga mvabwenge mbega uruhara rwa manake uno munsi n'uruhe ni n'akahe kamo mutera umunyamwuga mvabwenge na cyane cyane ujya ataramenya amategeko mbega ayo mategeko mwarabiye hamwe azoba araba gusa uwiyarekeye muri agakingiza ibikorwa vyiwe canke araba umunyamwuga mvabwenge muri rusangi ni n'akahe kunguko agiye kuhakura muri manake kisanzwe ifitanye ubucuti n'ubushikiranganje nibaza yuko umunyamwuga wese ayo mategeko yomukingira ariko aciye muri manake byakoroha cyane kuko nuba afise n'ahandi avugira afise avugira aho yokivugiye wenyine ku mutwe wiwe azoba afise aho ashobora kwitura hama bakamutunganiriza nk'uko bamaze kuba bafise izo nzego zose mu bintu bashobora kuvuga ati ja ngaha anye canke uce ngaha hanyuma bigende neza ibintu byawe naho wagiye kwivugira ku mutwe wiwe bitugorana ego arakahe kamo rero mutera muri rusange akamutera abanyamwuga nuko bomenya yuko bateze gukorera mu mategeko abagenga nk'undi muntu ari we wese kuko burya mu gihugu nta muntu akora adafite amategeko amugenga ukamenya iyo warenganije aho witura kuko kenshi akarenganye niyo kabaye ntiyamenye witura bihereye ngaho rero icyo gihe bamaze kuronka aho bitura aho baca bakamenya ko hari ababashikira imbere ibintu byabo bigakingirwa ahakuru byari ibyo nico nobahimiza yuko bokwegera manake hama manake nayo ikamenya inzego bagira bakoranye kugira ngo bashobore kubashikira babafashe kumenya ingene byabo byokingirwa reka tubashimire cyane nkubahwa icegera cy'umukuru wa manake kuri iki kiganiro twibaza yuko mwebwe mwese mukurikiranye iki kiganiro mugiye gufasha gutanga aya makuru ku munyamwuga mvabwenge wese ahaherereye na cyane cyane mwiteho gukingirwa n'ayo mategeko mubicishije mu kwandikisha ibikorwa byanyu tubashimira cyane rero nibaza ko n'ubundi munsi twabakenera kugira ngo mubandanye mutanga umuco kuri ibi na biriya muzo kwitaba imboneshakure ya Manake Burundi TV. Murakoze cyane. Ego mwari kumwe na Ndayishimiye Emmanuel hamwe n'umutumire wacu Ndikumana Eveline. Inyuma ya kamera ni Shengera Amede naho utaha. Ciao ciao.